bene data, iki gihe turimo ni byinshi biriko biraba, intambara, imyuzurire, inzara iri kibonekeza ahantu hatandukanye. Iyo tubonye ibi bitwibutsa iki? Iyo twumvise izi ntambara twebwe nk'abakiristo bidukebura kwiki? Iyo tubona uko isi iriko itera ihinduka bitubwira iki? Jambo ry'Imana Pawulo yaravuze muri Tesalonike wa mbere ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere gushitsa kwa 11 haza kwa afise umwanya muze gusoma n'amajambo meza. Ndaja gusoma simbagurika kugira ngo cungura umwanya temwa dufise muri iki kiganiro, akandi kugira ngo mbafashe gutahura intumbero y'ijambo ry'umunsi, intumbero y'isengesho ry'umunsi. Pawulo yavuze ngo ariko bene data, ibyo ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko bwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Pawulo yaradukiwe atubwira ngo kugaruka kwa Kristo kuzoza mu buryo tutavyiteze. Igisuma ntigiteguza bunzoza gutera inzu yawe umunsi munaka, ariko denko ubona kiza. Niko Pawulo yaduteguje atubwira ngo umunsi umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Kandi Kristo ubwo yarabivuze, mwami mugavye ko mutazi umunsi canke isaha, nzoza nk'igisuma. Twebwe tubwirizwa kwama twiteguye. Ibiri biradukebura kugira ngo turabe uburyo tugenda, kugira ngo turabe uburyo tubaho mu buzima bwa misi yose. Pawulo yaravuze ku murongo wa 6, nuko rero ntidusinzire nk'ababandi, ariko twamwe tugavye twirinde iboreza nk'uko kuko basinzira mw'ijoro n'aborerwa mw'ijoro. Nako tweho ko turi abo murango twirinde iboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza cyo kwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero kwizigira agakiza, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo aradukebura rero ko turindiriye Kristo, tutazi igihe azozira, tutazi umunsi azozira, tutazi isaha azozira, atatubwiye ngo nzoza mu gihe kanaka. Tubeho twiteguye. Yakoresheje ijambo avuga ngo tubeho nk'abo murango, tubeho tugavye, imitima yacu itunganye, atakintu kibi gihumanye kiboneka muri twebwe, kugira ngo Kristo naza mu bwo buryo bwa giturumbuka azasange twiteguye. Kurongo yacu yavuze ngo kuko Imana itadushiriye kuturakira, ariko yadushiriye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakunzira ijambo. Imana yacu Data ntiyadushiriye kuturakira, ntigomba ko duhona, ntigomba ko dupfa. Iyo bitwiviriye ko ariko Imana yoyo muri programme yayo, muri gahunda zayo, ntabwo igomba ko hari umuntu n'umwe agenda mu muriro, kuko umuriro wateguriwe Satani n'abadayimoni, abamarayika bagarizanye nawe. Dore Imana ntabwo igomba ko hari umuntu yoja mu mahonero, ariko n'umuntu bwiba nitwe tuvyihitiramo. Ariko bene data, mutahura urukundo rw'Imana ukuntu rungana. Imana yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Nivyo Imana igomba ko tuzobana nayo. Ntiyaturemye kugira ngo iturandure, oyaye, yaturemye kugira ngo tubane nayo. Iturungikira umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure urupfu rwe bitazoshira, kugira ngo tuze tubane nayo. Bene data, ni iby'igiciro kinini, umuntu wese akwiye gutahura
akwiye kumvira ijambo kugira ngo abe maso, yumve intumbero y'Imana, ntabwo kugira ngo duhone, kugira ngo dukizwe, kugira ngo tuze tubane nayo, kandi iradukebura mwame mugavye. Iyo umuntu atakubwiye igihe azozira, wama uri prêt cyangwa uri prête, wama uri ready. Aho mvuga ngo nakambwiye kwaza, murambona iyo umugeni yasamide mu gitondo azinduka yambara ko abazi ko umukwe azakuza, niyo bishitse umukwe agacererwa kuri saha babavuganyeho, muga umugeni 6h du matin 7h abaje kwitegura yicaye muri salon arindiriye, agumana igishika hose je mbona umukwe arashitse, mbe azarya ari gahema, bari muri embouteillage, umuntu aguma baza kako afise igishika cyo kubona wa mukoyi. natwe turi abageni, Kristo niwe mukwe w'ishengero, dukwiye natwe kugira ico gishika cyo kuguma tuba ngo mbega zaryari, ako tukabivuga twiteguye, dushajije, twambaye imyambaro myiza, nje bikorwa byo kugororoka, ataka kakarabagu kari mu mitima yacu. Paulo aceza avuga ku murongo wa 11, nuko muhanuranye, mukomezanye nkuko mubikoranye, muhanuranye bene data, twibutsanye, dukomezanye. Kuba mvuga ibi, kuba ndiko ndavuga ibi muri kino gihe, suya ntera ubwoba. Hari benshi baba intimide n'iyi message yo kuza kwa Kristo, ariko uri umukristo ntwe kuba intimide, kwe kuryoherwa, kuko hano mu isi atari wacu, kandi hano mu isi tuhahurira n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko tuba hano mu isi tuzi ngo turiko turaja iwacu. Ibi rero ndabivuga kugira ngo nkomeze wewe mwene data, nkwibutse ntuwijajare, turi ingenzi hamwe isi, ntiwijajare. Nimba ubayeho neza, nimba uguwe neza, ntiwijajare. Iwacu ni mwijuru, aha mwisi si wacu. Ntuhava ukunda iby'isi ngo wifatanye navyo, ntuhava ukunda bisi ngo use nabo, ariko uzirikane ko aha mwisi atari muhira ni mwijuru. Twebwe twacunga urupfu rwe bitazoshira, ngo tuze tubane n'umwami wacu Yesu Kristo ibihe bitazoshira. Bene data, ni byiza ko dusenga kugira ngo imitima yacu yamane gishika cyo gusanganira umwami, cyo gishika nikipfa kuza, cyo gishika kiraza kazanana utungana mu mitima no gukora ibikorwa bigaragaza Kristo twakire muri twebwe, no gukebura abandi, no gukomeza abandi. Bene data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko utadushiriyeho kurandurwa, ahubwo wadushiriyeho kubana nawe, guheshwa ubugingo n'umwana wawe Yesu Kristo. Ndagushimira ko wama buri gihe utubwiye ko dukwiye kwitegura, kuko waduteguriye ahantu tuzobana nawe bidashira. Ndasengeye mwene data, mukozi wawe arungwe na mpwemu wawe yavuze ngo bene mukomezanye, bene data mukomezanye, muhanurane. Ndasengeye mwene data muri iki kiganiro ngo akomezwe n'aya majambo, yirugwe n'aya majambo, pemporte zari karacamo, ntiyifata uko atari, ntave anyerera ngo atari muke, ave unzagakisa, ahubwo ashishikare kwama ivyamwa vyiza, ashishikare no kubwira abandi bazimiye, bariko bagenda bashira umunywera, bariko bagenda badohoka mu vyizerwa, ngo bagaruke. Ndagushimiye urakoze mu izina rya Yesu, amen. Bene data, Kristo umwami wacu azoza, tukame twiteguye duhanure bene data kandi dukomezanye. Murakoze.